karibu. Mambo. Umeze gute none? Neza. Ndakubona. Ko wampevye? Nakirya wesha. Umuntu wibera busy. Nyambi. Ndakubwira iki je ni sawa? Sawa. Shemeji. Shemeji gani? Je gute? Narahe? Yaraheze. Yaraheze. Kubera? Yarangora rwose. Akugora mu biki canke ni amanyama yawe? Nta manyama. Mungu naramutelefona ntiyitabe. Yari yandurishije. Hari impamvu ngira shaka. Naramuhevye sha. Umuntu nasaba amayinite. Ntampe na telefona ntiyitabe. Hari hageze aho je ngwanda mu telefona. Nibishasha umukobwa asigaye telefone umuhungu. Ariko turikane n'iyi ngira Fabrice gute. Like mama je umubogari wanje. Mwumva. Umushiri wanje vraiment sinidoga. Nana kinyumbuza akadodo ndakadoda imisi yose ku kamodoka kugenda. Uri mu rukundo rero? Wowe unaona ifurani yanjye unaona yabuchezo. Oya achapi. Ahubwo nyene birakabona nyene umuhezi byo muhuye. Namara yaguha naiki ndakubwiye dusohoke namara mfite kandi ufite umusheri. Gusa namukunda naho byahebye. Yo. We rero usanga uri wa muntu yani unawe kaga upendo mbele kuliko pesa. Yesu kwa nyene urukundo ruje imbere amafaranga akaza mu nyuma. Sha ubu turi muri 2020. Tugiye muri 2023. Il faut yuko tugenda n'ibintu bishasha. Mtu kama ana pesa potelea mbali. Usikwi kama ana aliwe amuhama yule mshiri huyo. Usikwi kama Aline anaenda huko, anaenda wapi kutafuta franga fana zipatia sheri wake mwanaume. Suko mwana. Ndaza ku gahungu kawe hazogira ari wowe uzomugurira ikamba mbere umugurira amayinite. Urumva rero mie ule sheri wangu vraiment nilia sana lakini hivi niko happy. Ndaryohewe yani umutima wanje ubu ntukibabara. Mbaza gute? Kubera yani icyo shaka cyose ndaronka. Shaka amafaranga ngana gute arama shaka iki urabona ubu kuri bonani nzokwambara base riche imwe ya mbere ya 500,000 n'ikirato cha 500,000 umunsi umwe gusa nambariye bamymenyeko. Akora he hewe umutiasiporo ibyo bigezeho ntibyarutse kubayeho neza amaranga acha weye. Ahubwo rero nawe ugumye ujujute 2023 izoguma kujya nyine uko wabaye muri 2020. Je namaze kwigira mu ndege nitwarira indege najendia zangu Dubai, Ulaya, Canada. Wewe unabakia hapo kuna tembea zako makayanza ngozi. Bwana, nishakwambia hivyo. Kama mtawaki unajeba chambo cha Warundi wanajisemea ujeba ajeberera navyo ningene yabaye. Umva merekeza je namaze kubwira ejuzo baranza ngana range. Uri kuraniwa ne urukunda kandi sizo kudodesha nishindikize twende hapa. Hey, toto. Kanzia? hivo. Sasa short. Wewe rero ukujya nyene uburu w'amaso 2023 iraje. Kubonane kwanza uzogira Wala masheri taongea kusinzi na ushitaka kwenda kiwe bali. Ariko wiyumvire nshuti. We bali. Sitaki wivu, sitaki lawama. Wewe ende.
sawa. Tujya kukurondera. Karibu rero mwicara. Sawa. Biri gute rero? Ni byiza. Muri make ku mazina y'abanyita eme. Nawe ndibaza ko watabwamira mubonye, ndibaza mumaze guhura kenshi. Samahani sana kukugora kuko twajya tutakumenyesheje, ariko ubwo mbere tutaravuga ijambo dusabye akanya kawe ko bashobora kutwumviriza. Muvuge ndabumva. Murakoze cyane. Oui, ndashitse ngafata imoto. Kweli ndashitse? Sawa. Tuvugane gato. Ni sawa. Sawa. Meze neza. Nitwa Diongue cyangwa nitwa abandi. Niyo twatuyenge ndagufashije. Izina ryanje ryiza. Iki nyango byo gatuvugane twamaze kumenya. Mbavuga ibyo uvuga. Niyo twagiye. Ya okay. Ama kijambe ndakubonye ya kabiri. Murasa nari nshinga byanda biko twohura. Afite ndashaka ko twogana jewe nawe. Ubu mucanga tuba dufitaniye gahunda je nawe yo kubuhura. Apana. Ntabwo natwari ariko duhuye n'ibyiza kandi birangiye. Umva vuga ibyo uvuga kubera twisiyo ndiko ndaje kandi ko ndihura. Ya. Ama muri make ntarifise novuga ko ndazi. Ndaza amajambo menshi amaze kuyumva, n'ibyo nabangiye kubwira. Ndisho maze kuvyumva kundusha. Ariko cyo nakubwira coco ndagukunda. Matukunda jewe. Yego. Wewe. Na wewe wiravye. Kuni nukuza. Wana kupe ukunda na jewe. Wihere ku maguru. Heze wirabe. Banze mvire basi. Wewe nyene bati je no mu rukundo n'urya mukobwa. Kuko ntabwo rurabiki. Rurabiki. Ninka wenda gukunze ubona wamfashe mu buzima. Ndashanda kubwira. Ntawe wiravye ukuri nukusa nukuntu wambara kwanza. Urumva ko je nawe twokundana. Nubo je kwanza simbona ipantaro ni yahe umubiri nuwahe. Ndashanda kubwira. Nta mwanya mfise wo gutakaza ku muntu ameze nka wewe. Ntawe dukundanye wamfashije. Ufise iki wowe?
mama nzoduga. Nijanga gose mama nzoduga. Nijanga gose mama nzoduga. Nakarenda gukumbuye. Nijanga gose mama nzoduga. Nijanga gose mama nzoduga. Nijanga gose mama nzoduga. Nakarenda gukumbuye. Kama sina siongi kwa mtu, walimwengu na wajua hamkosi la kusema, walimwengu na wajua hamkosi la kusema. Usinizuie, unijue sikujui, mjini tulikutana, ya nini tuna naunda tari Yesu yombumba narindi zina no kwemera umutima birahancanze mu mbabarire.
byose ni kubishimira Uwiteka wangu. Izuba ry'uno munsi ndumva rirenze, reka manze ndamanza kuruhuka. Byo birasanzwe muri make. Bite Ashley. Urameze neza? Wifuza iki? Nanifuje ko tukuganira. Tuganirije nawe ko nama nakwiyamye iminsi yose. We nama nakwiyamye rimwe kabiri gatatu ushaki undondera kwiga. Hari rero nibanda gufitiye. Ashley, afite ntabwo nifitiye ariko nanjye si jewe. Ariko nukumva ko basi Woma n'umwana muto tukavugana. Ni buri basi ngo yoba 2 minutes. 2 minutes. Yeah. Yonyene. Yego. Ndi gatunganje. Ça merci. Indira gatoya ndagutelefona. Mungu wangu we kudadadeki. Kuva ndakabona mama we ntapfa yamenako. Icyari kinzanye ni kuguhanura kuko ndazi Diongue yakubwiye byinshi umunsi wa mbere muhuye. Hari ahantu hari hano rero ivyo byose ndavyitegereje ndabona yuko kandi afise urukundo kuko umuhungu ajya gukunda n'umuhungu yerekana vraiment urukundo ntaraba tumukoreye ibiki cyangwa wamuhoye ibiki. Umunsi wa mbere amatutsi yabaye menshi, wa kabiri sinzi vyagenze gute iyo mwahuriye, wa gatatu duhurira ajya kuri portail niho ndacembera menya ni wanyu mbere. Rero mbona muri kwa musuka k'amazi kandi urukundo vraiment burya ntugaye umuntu utazi. Je ndakunda gusaba nuko mwohuza mukaja hamwe no kumva ico yagusavye. Naho imodoka yinjiramo abantu bane turazi voiture yinjiramo abantu bane ego naho yoba yaruzuye mwemere basi yicara inyuma hari inyuma nyene muri buti basi umwereke basi n'urukundo na gatoyi uhumurize umutima wiwe yakoze vyinshi yakweretse urukundo kweri gukuri ego naho yoba ari mu buzima bungana gute nta kibazo mwemere samahera urukundo samahera ariko urukundo ruva mu mutima kandi naho gukunda kuba bivuye mu mutima hari ivyo sawa murakoze. Mama ndaje kwa mwaje ngaha murakoze
no kumpanira mu mpare murakoze Imana ibahezagire hama Diongue nawe kweri n'ukuri mbabarire byashitse nyene twese turi abana b'abantu kweri mbabarire. Merci beaucoup. Ashley. Kuntahuye. Ukanyuma. Amakubara nako barekera ko sinigeze ndakurakarira. Sinigeze nkwanga ahubwo nakomeje gukunda. Ashley. Merci beaucoup. Siki. Kandi ndagushimiye vraiment. Nuba nishimye. Grand frère. Non ndagushimiye vraiment. Merci beaucoup rakoze. Hama Ashley. Uko babarira hoho. Mbonigeze ndakurakarira cyangwa gushavurire. Nako bariye kuva kera. Ngo amahoro. Umbe wishimye. Kandi merci beaucoup. Sawa rero ndumva ibintu ari byiza yuko muhuye. Okay. Ibintu byiza. Ni mu ngerekerere turaye ibintu byagenze neza.